Imigaga nyawisubiriza iri mu misozi itandukanye iri mu bizotuma n'iyindi misozi ishobora kumanuka gutyo abantu bakaguma mw'ihumbi nk'uko bivugwa n'umuhinga Atanazi Nkunzimana, umuhinga mu bidukikije akaba kandi n'umwigisha muri kaminuza. Muri rusangi uravye iyi mitumba yose ukagenda za Kijejete n'ahandi, urabona ko kuri mitumba hejuru hariho ivyo no kwita imigaga nyawibonekeza iboneka ku mpande nyinshi. Bisigura yuko n'inyuma y'aha gabaniro aha ku mitumba bihana imbibe yose navuga ko batukijajara, kuko haragaragara yuko hariho ivyemeza ko umwanya n'umwanya naho nyene homanuka. Bimonekana yuko icyoba gitera kumanuka gifata uruhande rwose. Ahantu hose hagaragara iyo navuga iyo migaga abantu b'ama karere bomera amagabo canke baye ngombwa bagakinjura, kuko bonekana yuko umwanya n'umwanya naho homera nka igabaniro. Mbega iyo migaga nyawisubiriza yoba ifitaniye isano n'iki? Nubu Atanazi Nkunzimana aradusigurira ico bivako. Turi muri karere ka mugaga uva hariya muri Somalia, muri hepfo hariya muri Malawi. Hanyuma uko ino si yabayeho, iyi migwa tubona muri rusange igizwe n'isi idakomeye. Iyo si rero idakomeye harimo icyo no kwita imigaga canke les failles zitaboneka. Mu gihe rero hashaka kuba hariho turi muri karere karimo ya sismicité canke icyo no kwita harimo akantu ko kugigimana tutakumva, bishobora kuba bifitaniye isano, kuko uravye imigaga iva aha ikabandanya, cubona ko akandi kantu twoshaka kwibaza ko kuba katumye iyo migaga ikiba ibandanya. Twari tumenyereye tubona isi ibihomoka biri ku ruhande runaka, ukabona aho igihomoka kiragiye ibisanzwe kuri mutumba igihomoka. Umugabo ibi tubona ngaha tuba tura iyo migaga ibandanya, dushaka kwibaza ko harimo rero yuko turi muri ka karere karimo ya Rift Valley, ko ho hariho isano, ho hariho ukunyiganga kw'isi tutumva kuba kwatumye ahantu haca haba fragilize gusumba. Ariko si ico conyene, hariho vyinshi byo bisigura. Uravye n'isi muri rusange ukuntu imeze, ubona ko kuri mutumba hari hahanamye, ariko kandi muravye mufatanije na hakurya kuri ku ruhande rwa hari ntuze bamugwa mutumba, ubona ko isi yaho itandukanye niyo ngaha. Aha rero bisigura ko uko kuntu hasanzwe hahanamye hari n'isi navuga isa nk'itakomeye. Imvura ikaba yari imaze iminsi yisubiriza igwa, ushobora gusanga uburemere bw'isi munsi harageze igihe amazi agira icyo twokwita ahantu hatandukanya, novuga iy'isi yo hejuru n'isi isa nk'igumye yo munsi. Ico gihe rero habaye akantu umugaga na mutoyo, kandi kw'isi ahanani nkuko mubona hejuru hacasunika hepfo, baca ico twokwita masse isunika. Ariko ucubona hacaba ibihomoka nyawisubiriza, kimwe hejuru hasunika hepfo hasunika hepfo, gushika mbona aho mpande yacu habaye amazu yari hasi mubwo mubona hejuru. Kubera iki? Ni vyaveje bisunika mugaha haba hari stable, hanyuma rero ico bituma haba kuduga. Ivyo akaba yabishikirije inyuma yaho haheruka kuba isenyagurika ry'umusozi Gabaniro muri commune Muhuta mu ntara ya Rumonge, rigatuma abene gihugu batakaza amazu, imirima, abatari bake nabo bakaba batagira aho bakika umusaya.